Ndabashimiye kandi mbahaye ikaze ku biganiro n'amakuru turi kugenda tubagezaho kuri Imboneshakure yanyu ari nayo yacu Burundi News TV. Ni amakuru ahejeje kudushikira muri iki gitondo, ariko hagati aho mukomeze kugubwa neza kandi mugire igitondo cyiza aho muherereye ijya nino ku migabane y'amakungu ya kure bahereye mu gihugu c'u Burundi. Turi ku igenekerezo rya 27 Rusama 2024. Ni amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, ni amakuru ari guturuka ahangaha mu mugwa mukuru wa politike Igitega. Amakuru yacu agiye kwibanda hano mu gihugu c'u Burundi, dore ko naho vyakomeye, umutekano wakajijwe. Murabizi ko igihangange General Alain Bunyoni uyu munsi araburanishwa na sentare Ntahinyuzwa. Rero amakuru aturuka mu masoko yacu y'ibanga Igitega nuko muri ijoro ritambutse umutekano wari wakajijwe, igipolisi, igisirikare, imbonerakure, abo bose bari bacunze umutekano, kuko hari amakuru akomeye cyane biri kuvuga ko hari abashaka kuba batorokesha Bunyoni akaba yari kugwa mu ibohero cyangwa se akaba yatoroka ku nguvu. Ni amakuru rero akomeje kugenda aturuka hano mu masoko yacu y'ibanga, ndetse ahangaha Igitega tukaba tugiye kurebera hamwe uyu General Alain Bunyoni ubundi ari kuzira iki, ubundi yari afungiwe iki, ku cyagaruwe. Ibi byose nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru. Mbahaye ikaze rero, ndakwengurukiye cyane rero umugabo we woheje gupyonda sabone kutarabikora, amanuka munsi video uracubona ijambo sabone ufyondeko, uracubona akazogera nyine ufyondeko, hama tuje turabana mu makuru tukugezaho kuri Imboneshakure yanyu nayo yacu Burundi News TV. Munyemerere twatangira ngaha ku makuru dufise, amakuru ahejeje kudushikira uko vyari vyifashe muri ijoro ritambutse mu mutekano, uko vyari vyifashe. Biravugwa yuko igipolisi n'igisirikare ndetse n'imbonerakure yewe ibigwanisho bikomeye cyane vyari vyakwijwe aho igihangange General Alain Bunyoni aherereye, aho yari afungiye, dore ko byari biri kuvuga ko biteguye abangaba kuba basohora urufaya mu gihe General Alain Bunyoni agerageje kuba yatoroka. Ni itegeko n'ubundi ryari ryaturutse Ntare Rushatsi, dore ko uko umukuru w'igihugu c'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye yagiye abigaragaza, we yifuza ko General Bunyoni afungwa ndetse na burundu yewe, kuko ajinjwa ivyaha bigiye bikomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. General Alain Bunyoni ni igihanganye gikomeye cyane hano mu Burundi. Murabizi ko yari ari ku ruhembe rw'imbere mu kurongora igisirikare n'igipolisi, ndetse nabo bari bafatanyije, ariko nyuma y'uko ayoboye icyo gipolisi aza kwagirizwa ibyaha bigiye bikomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko y'igihugu c'u Burundi, gushaka gutembagaza ubutegetsi, ndetse no gufasha imitwe yitwaje intwaro ibarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu muhari wa Red Tabara kugira batembagaze ubutegetsi buriho. Ivyo ngivyo kibara kumenyekana, yahise atabwa muri yombi ndetse ashyirwa mu ikasho bikomeye cyane. Uyu nguyu akomeza kugenda ajurira, ari nako bamuhaye ubu busabe bwe bwo kuba yakongera akagirirwa amahirwe akomeye cyane iyo kuba yakongera agashyirwa imbere ya sentare Ntahinyuzwa. Ariko nyuma yaho aho hari amakuru akomeye cyane biri kuvugwa ko General Alain Bunyoni muri gereza yaramerewe nabi cyane, dore ko ngo yibasiwe n'indwara zikomeye cyane, haba iz'umutima ndetse n'umuvuduko w'amaraso. Uyu nguyu akaba yarimwe uburenganzira bwo kuba ngo yakwivuza, ndetse ngo bamuha abaganga, dore ko umuganga we ivyo yaganiriye Burundi News TV nuko yadushikirije amakuru akomeye cyane bivugwaho yuko yimwe uburenganzira bwo gukurikirana umugwayi we, ahubwo agatotezwa bikomeye cyane, ndetse no kwemeza ivyo yatekereje ku gahato, dore ko ngo yemezaga ko ubuzima bwa General Alain Bunyoni, Dr wa Bunyoni nyine, ngo bwifashe neza kandi mugabo batigeze banahura. Ni amakuru n'ubundi turi kugenda dukura mu masoko yacu y'ibanga.
Aha ngaha rero byari bikomeye cyane kuko umutekano wari wakajijwe aho Gen. Bunyoni yari afungiwe muri prison ngaha i Gitega. Ni prison aho abafungwa bamwe na bamwe bagirizwa ibyaha bigiye bitandukanye harimo n'abagirizwa gukorana na Gen. Bunyoni mu mugambi wo guhirika ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi, nabo bakaba barashyirwa imbere ya sentare ntahinyuzwa kuri uyu wa mbere. Bikaba biri kuvuga ko rero umukuru w'igihugu ico yifuza nka Gen. Major Evariste Ndayishimiye nka generali nyine, akaba yifuza kubona Gen. Bunyoni atabwa muri yombi vya burundu, dore ko sentare ntahinyuzwa irakubita inyundo. Mugabo niba Gen. Bunyoni arahabwa agaciro ku bujurire bwe cyangwa se arakatirwa burundu nk'uko amakuru ari kugenda abitangaza. Ni amakuru rero ari kugenda avugwa cyane cyane muri iki gitondo cyo kuwa mbere, haba mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga binini, dore ko amahanga ndetse n'amaso y'abategetsi bakomeye bahanze amaso ubutegetsi bw'u Burundi, bahanze amaso uku kuburana kwa Gen. Alain Bunyoni. Gen. Alain Bunyoni ni igihanganye gikomeye cyane cyabaye muri ubu butegetsi bw'u Burundi igihe kirekire, ndetse anarongoye igisirikare n'igipolisi, ariko ngo nabyera ngo de uyu nguyu aza gukora amakosa, ariko hakaba hari umuryango we uko ubivuga ndetse nuko wabitangaje muri News TV. Abangaba ngo bari bizeye ko Gen. Bunyoni arafungurwa ndetse akaba yahabwa ikigongwe, ariko mugabo Gen. Major Evariste Ndayishimiye mu itangazo rivuye Ntare Rushatsi yasisiye avuga yuko ivyo bitakunda, kwaba ari ugushigikira ikibi no kurimbura Burundi, dore ko Gen. Bunyoni uyu nguyu yagirizwa ibyaha bikomeye cyane, mugabo bitari ivyo kwihanganirwa, dore ko ibi ngibi byaba ikigongwe cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Murabizi ko mu ngingo ya 775 yemerera umukuru w'igihugu y'itegeka nshinga ry'u Burundi, yemerera umukuru w'igihugu mu kuba yatanga ikigongwe kubo ashatse ndetse no kubagirizwa ivyaha bitoya ndetse n'ibinini, dore ko abo yemereye gutangaho ikigongwe ari abakatiwe burundu kumanura kugeza ku myaka 10, abava ku myaka 10 kumanura kujya munsi y'imyaka 10. Abo ngabo bikaba bivugwa ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi atemerewe kuba yabaha ikigongwe nk'uko itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Burundi ribivuga. Rero ahangaha bikaba bikomeje gukomera mu gihugu cy'u Burundi bivanye n'amakuru n'ubundi ari kugenda asohokayo. Abangaba ni abari kuvuga uko ibintu vyifashe, ndetse abanyamakuru benshi bakaba bavyukiye muri gereza aho Gen. Bunyoni afungiye mu ikasho nyine, kugira babe babaza ibibazo bigiye bitandukanye Gen. Alain Bunyoni uko avyumva, ariko bakaba bategereje abangaba bamubuze bikomeye cyane, dore ko abanyamakuru bagiye batandukanye buzuye hano i Gitega kuri prison de Gitega. Bikaba biri kuvuga ko rero bategereje iki gikangange gikomeye cyane ngaha mu Burundi, Gen. Alain Bunyoni, kugira nawe agira icyo yivugira ndetse bamuha akajisho mu mwanya munini amaze muri prison de Gitega. Uyu nguyu yari afungiye muri prison ikomeye cyane, prison itari yoroshe, prison ivuga ko ari prison mbi ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Rero aba bamenyesha amakuru bose n'ibimenyesha amakuru arivyo bashaka kuba baraba uko Gen. Bunyoni vyifashe. Gusa bamwe uko bari kugenda baragaragaza ko nta cyizere gikomeye cyane, mugabo bari bubone kuba babona uyu Gen. Bunyoni, cyane cyane ko ashobora kuvanwa muri prison ari mu muduga ukomeye cyane, dore ko umutekano wakajijwe ndetse n'abamenyesha amakuru basubijwe inyuma, bategeye neza prison de Gitega. N'ubundi ni amategeko n'amabwiriza agiye aturuka Ntare Rushatsi. Uyu Gen. Alain Bunyoni rero akaba yaravuzweho ubugambanyi
bikomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi, gushaka gutembagaza ubutegetsi ndetse no kuba ari gukorana n'abansi b'igihugu nk'uko ubutegetsi bw'igihugu c'u Burundi bukomeza kugenda bubitangaza. Ariko abatavuga ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abavuga bataripfana bavuze yuko ibi ari ibinyoma ndetse ari n'ibirego bishingiye kuri politike. General Alain Bunyoni yatawe muri yombi ku nyungu za politike ndetse no ku mutekano w'igihugu c'u Burundi, kubera ko ngo General Major Evariste Ndayishimiye yahoraga yikanga coup d'etat. Ni mu makuru n'ubundi twamenye mu minsi yaheze yuko hano mu gihugu c'u Burundi hafibye coup d'etat igihe umukuru w'igihugu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yari ari hanze y'igihugu yitabiriye inama muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari yibereye New York, ashikirizwa amakuru akomeye cyane bivugwa yuko igihugu c'u Burundi cyamajije gufatwa n'abahiritse ubutegetsi. Uyu nguyu yaje atarwiyambitse ndetse biba na ngombwa ko aca mu gihugu cya Tanzania aza n'imodoka zo ku butaka nka General Major Evariste Ndayishimiye, bityo ahita ajya kuri radiyo bikomeye cyane avuga yuko ntawahirika intare ku butegetsi, ndetse nawe yatangaje icyo gihe amakuru akomeye cyane. Rero ari nabwo General Major Evariste Ndayishimiye yatangaje amakuru akomeye cyane avuga ko yamenye neza abashatse kumutembagaza ku butegetsi kandi abo ngabo bitarabagwa amahoro, aribwo na General Bunyoni yatawe muri yombi n'icyoba cyinshi cyahoze muri ntare rushatsi. Na n'ubu ngubu hakaba harimo ukwikekana ku makuru dukesha amasoko yacu y'ibanga Igitega ndetse n'umugwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Munyemerere twihuse cyane tuve ngaha mu gihugu c'u Burundi twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, naho bikomeje kugenda bikomera mugabo, dore ko naho hari kugenda havugwa amakuru menshi, dore ko byatangiye guhwihwiswa ko mu gihugu ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imigwano imeze nabi, dore ko kandi vyatangiye kugenda bivugwa ko ngaha Kinshasa mu biro by'umukuru w'igihugu bikomeje naho gukomera. Ese vyagenze bite nyuma ya coup d'etat yapfuvye noneho General Major Evariste Ndayishimiye? Niye nyunganizi ari gutanga, dore ko biri kuvuga ko yaba yavuganye na mugenzi w'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi. Ibihugu byombi bikaba bibanye neza ndetse no kunganirana gukomeye cyane. Rero bikaba biri kuvuga ko General Major Evariste Ndayishimiye nawe ashobora kuba yavuganye na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi, akaba ari nabyo tugiye gukomerezamo aya makuru. Ariko munyemerere tutangirane n'aya makuru ari kuvuga ku migwano iri kubera Kivumu yabaye Kivumu, umuriro waraye waka nk'uko tubikesha amasoko yacu aherereye mu mujyi wa Goma, dore ko dufite abamenyesha makuru bagenda bakurikirana ivy'iyi ntambara. Ni intambara imaze iminsi kandi ikomeye cyane, dore ko ku munsi w'ejo ibintu byari bikomeye cyane, dore ko igisirikare ca Kongo cyatakaje n'ubundi abasirikare mu migwano yabereye Kivumu muri Kivu y'Epfo, ndetse ikaba iri gusatirana na Kivu y'Amajyaruguru. Bikaba rero bikomeje kugorana ubwo FARDC n'ubundi n'abarwanyi bayo harimo Wazalendo, ingabo z'abarundi bavyutse bataka umuhari wa M23. Bikaba biri kuvuga ko iyi migwano yatangiye isaa 9 z'ijoro kuri iyi tariki nyene 27 muri iki gitondo. Bikaba biri kuvuga ko rero yagabye ibitero n'imbunda zikomeye ndetse na bya burende kuri uyu mutwe, dore ko iyi ngingo yahise irasa ku baturage nta kuzuyaza ndetse no kwihimura gukomeye cyane. FARDC yararanye umujinya ukomeye cyane, kuko amakuru dufise ngaha muri studio za Bone News TV nuko hari abasirikare n'ubundi ba FARDC baguye kuri urugamba, dore ko hari abatatinya kuvuga ko imirambo y'abasirikare yandagaye hariya Kivumu, dore ko ngo M23 yabishe ndetse bakarasana bikomeye cyane, abangaba bagakuramo akarenge kabo bakiruka.
ibi ngibi rero byakomeje kuzamurira ipeti M23. Ibi ngibi rero ngo byatumye FARDC ndetse n'igisirikare ca SADC ndetse hatavuyemo n'igisirikare c'u Burundi n'indi mitwe yitwaje intwaro nka FDL, Maimai ndetse na Nyatura ndetse n'abawazalendu. Abo ngabo bose barwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Kinshasa. Bikaba biri kuvugwa yuko aba ngaba baranye umujinya ukomeye cyane mu mabwiriza yaturutse kwa Christian Chiwewe ndetse n'ayaturutse Kinshasa. Bahawe amabwiriza yo kwihumura ndetse no kwerekana ubushobozi FARDC ifite. FARDC rero ikaba yarahiriye kwihumura ku mutwe wa M23. Bikaba biri kuvugwa ko rero ari ibitero bikomeye cyane n'ubundi bibyutse bigabwa muri Kivu y'Epfo. Rero abaturage bo nk'uko umumenyeshamakuru wacu arangije kubidutangariza, ahejeje kubitubwira yuko ahangaha abakongomani batangiye kuva mu byabo bivanye n'ubwoba bwinshi bari gutegwa n'iyi ntambara igiye kuba. Ni mu gihe bavyutse bumva amasasu ndetse n'ibiturika bikomeye cyane biri kubera ngaha mu gisagara ca Goma, dore ko biri kuvuga ko teritwari ya Masisi yarangije kuba iri kugabwaho ibitero bikomeye cyane ndetse n'ibisasu. Ibi ngibi rero bikaba byateye impungenge zikomeye cyane abaturage, bo bakaba batangiye guhunga cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi, dore ko aribo bakomeje n'ubundi kuba bahohoterwa bikomeye cyane. Aba rero bari gukurwa mu byabo n'intambara, dore ko imibare uko iri kubigaragaza abakomeje guhunga bo iyi migwano ari benshi cyane. Rero abakomeje kuva mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni benshi cyane, nubwo umuhari wa M23 ukomeza kugenda uvuga ko uri gufasha abaturage ndetse uri no gucungira abaturage umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zagaragaje yuko ibi ngibi ari ikinyoma gikomeye, ahubwo nabo bari kugerageza guhonyora agateka kazina muntu hariya mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse zishyigikiye ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwakwirukana burundu inyeshyamba z'umutwe wa M23, dore ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'imiryango iharanira agateka kazina muntu ikunze kugaragaza ko igihugu cy'u Rwanda aricyo kishe inyuma y'umutekano mukeya uri kubarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu ni Antoine Felix Tshisekedi ubwo yari ari mu Bufaransa ku minsi yashize, ndetse n'uko yabigaragaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko umwanzi wabo ari nyakubahwa Paul Kagame, perezida w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse anavuga yuko atakibazo na kimwe afitanye n'abanyarwanda, ahubwo umwanzi we ari perezida w'igihugu cy'u Rwanda utifuriza amahoro abakongomani ndetse ngakomeje kuba yabuza amahoro abakongomani nk'uko uyu muperezida wa Kinshasa abivuga, Antoine Felix Tshisekedi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi yaheze n'ubundi nazo zashinje igihugu cy'u Rwanda mu kuba kiri muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, ari nako nacyo gisaba ubutegetsi bwa Kigali mu kuba bakura ingabo zabo ziherereye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rwumvikana ruhita rubihakana rukavuga yuko ivyo ngibyo atari byo kandi ari ibinyoma. Antoine Felix Tshisekedi ari guhimba vya buri munsi kugira aharabike igihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yahakanye amakuru ivuga yuko idafasha uyu mutwe wa M23 kandi itari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yavuze yuko hariya ari ikibazo cy'abakongomani bo ubwabo bakomeza kwigwanaho ndetse no kwerekana akababaro batewe n'ihohoterwa bari gukorerwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi nk'uko ubutegetsi bwa Kigali bukomeza kugenda bubivuga. Ese ibi ngibi bizarangira bite ku guterana amagambo? Murabizi ko kandi atari igihugu cya Kongo gusa cyagiriza igihugu cy'u Rwanda mu kuba giterera inkunga imihari yitwaje intwaro ibarizwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko igihugu cy'u Burundi nacyo cyumvikanye mu minsi yaheze
yuko cyagiriza iki gihugu cy'u Rwanda yuko gifasha umutwe wa Red Tabara. Ibi ngibi rero bigakomeza kuzamura umwuka mubi uri hagati y'ibi bihugu n'ubundi. Murabizi ko iki gihugu cy'u Burundi kitameranye neza n'igihugu cy'u Rwanda. Murabizi ko General Major Evariste Ndayishimiye yahisemo kuba yakugara imipaka bikomeye cyane ihuza iki gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Bikaba bikomeje rero kuba vyagorana, ni mu gihe kandi ahangaha igihugu cy'u Burundi gikomeje kugira umutekano mukeya, dore ko mu minsi yaheza nibwo ibiturika vya grenade byaturiswaga ahangaha mu gisagara ca Bujumbura. Ibi ngibi igihugu cy'u Burundi cyase gisohora itangazo rikomeye cyane kivuga ko atakabuza ari umwanzi wabo w'igihugu cy'u Rwanda uri gufatanya na Red Tabara mu kuba bahungabanya umutekano w'abanyagihugu. Ibi ngibi rero Ntare Rushatsi ikomeza kugenda ibivuga nubwo bitazwi amaherezo. Rero banyepolitike bakaba bavuga yuko ibi ngibi byavyara intambara umwanya ku mwanya. Mwakoze kubana natwe, tubifurije gukomeza kugira igitondo cyiza no kugira umunsi w'umugisha. Ciao ciao.